Alain Nova irambona ni umurundi avyishimira, ni umurundi asanzwe ari umumenyeshamakuru, niyo karangamuntu yanje novuga abantu banzi ko imyaka irarenze 10 n'ingahe niko ndakora uno mwuga, mugabo kandi umwuga mfatikanya n'izindi ngabirano sanzwe mfise, haba gutegura ibiteramo, haba mbere no kuryosha ibiteramo byo bita mu kinyamazuru MC, eka n'izindi ngabirano zo kugira ivyiyumviro no gutondeka neza ivyiyumviro n'imigambi y'abantu babifuza kubaka icyiyumviro kanaka cyo bashikana kwiterambere. Muri ivyo mu giteramo igifatirwa ko ca mbere n'ibikorwa vyiwe, n'imigenderanire afise mu bantu. Abantu nabo hariho abafana, hariho abategura ibiteramo, eka mbere hari nabo bantu bunyene babegereye abategura ibiteramo. Ugasanga n'ibikorwa rero vyawe biriko biravugwa, biriko birasamirana ku maradiyo, biriko biracanashaka ko ku mbuga ngurukana bumenyi, biriko birandikwa n'abanditsi, ukabona ko mu vy'ukuri hari ufise ubuzima, hari ikintu gifadika cyotuma uwo kwizera kagushira hariya, hari abantu boza gukurikiye kugira ngo urudandazwa rero cyo rubandanya, kuko gutegura igiteramo n'urudandazo mu Rundi. Abanyamahanga bahabwa amafaranga menshi, nico abantu bakunda kwihenderako, ahubwo nico bita brand. Kuko mu vy'ukuri niba haje umuntu afise ico no twita brand muri evenementiel, afise igihagararo c'imiliyoni 10, 20, 30, 100, ntuco bigereranya n'uwundi wo mu gihugu adafise iyo brand. Ugiye kuraba urasha gusanga mbega uwo muntu abayeho gute, ukabayeho rero uca bituma nicyo asaba cyangwa icyo asabwa kugira aboneke muri business n'iyindi naco kiba kimeze uko. Kufatanya nk'umuntu afise jet privé, afise indege yiwe agenderamwo yiwe bwego, afise ukacumubwira uti ngo bakuzana i Burundi akoresha igiteramo, akubwiye ati je nkeneye imiliyoni 300, nawe mu gusubiza urumva kutaja munsi y'imiliyoni cyane, mu gihe ubona ko hariho akantu afise, harimwo mu vy'ukuri business mu bikorwa vyiwe, murumvikana mugashika ngaho. Iyo hageze rero gacusanga uyo, kandi si mu Burundi gusa, ni kwisi yose, haba mu Rwanda, haba muri Kenya, haba muri za Tanzania, haba muri za Nigeria, haba muri za Amerika, iyo haje umundi umuririmvyi w'umunyamahanga aje mu vy'ukuri atumiwe mu vy'ukuri kw'ico gikorwa, kenshi na kenshi usanga icahabwa kiruta abo mu gihugu, kuko urumva barashiramwo uburyo bwo kwiyunguruza, barashiramwo uburyo bwo kubaho, nawe uzi ko warondewe urashiramwo n'ibindi bisabwa vyinshi, uravuga uti ndakeneye umutekano nganuka, banje ngo umutekano banganuko, ndakeneye kuzofungura ibi, ndakeneye kuzonywa ibi, gutyo rero ugaca usanga mu vy'ukuri kaga yampamba ihawe uwo munyamahanga nkuko bivuze ibaye nini ugereranyije n'abandi baba bahari mu ico gihugu. Rero hanini ntibiva ku munyamahanga, ahubwo biva kuri brand, kuko hari umunyamahanga ashobora kuza mu gihugu agahabwa amahera makeyi gusumba abo mu gihugu. Biravana rero n'uwo mwanya, mbega uwo munyamahanga yaje abonekana gute, yitezwe bamwiteze kwiki, azogeshikiza gute, akoresheje uburyo ubuhe, niko usanga rero ibiciro biza birarutana. Ibiteramo byinshi biba, nk'umuntu ari mu biteramo abibayemo igihe kinini, nje natanga gutegura ibiteramo ndi nko kw'ishure mbere muri secondaire, aho twategura amaboom, ugasanga abantu bavuye hanze ya internet baje kuriha, mugabo tugiye mwibi rero byo ngaha mu bisagara canke mu gihugu, aboneka neza yuko hategura ibiteramo mu vy'ukuri bitagamo byinshi ntibyunguka ugereranyije n'uburyo umuntu aba yashizamwe. Harimo rero abakora ibiteramo bafise imvo nyinshi kugira bimenyekanishe cyangwa bamenyekanishe ibindi bikorwa basanzwe bakora, no kugira nyine bi branding bamenyekane. Hakaba n'ibindi mu vy'ukuri bikorwa
harimwo kurondera inyungu. Izo nyungu rero nukuri hari bibonekamwe inyungu n'ibindi usanga ushobora kuronka ayo wakoresheje n'igihe usanga mbere yagiriyemwo mugabo ukaguma urakora kubera ko iyo abantu badaheba ni kubera niko kwa wundi bavuga bati n'abarundi urashaka kubyara umwana wa mbere vuba agakwega guba nzavuze urupfu rugakwega mugabo ntucihagarika ukabyara uwa kabiri guba agakwega uwa gatatu ko kazoguma ngaho kugeza ko tushika kuri cya ngingo yo gutanga kwita amana amazina mabi kugira urupfu rubatinye mugabo kazogeraho nawe ukabamwa rero kubananya babikora bamwe nukubandanya bashigikira izo ngabirano kuko arababikora no kugira bapromotinge canke se bashigikire ingabirano zitandukanye kubera babikunda. Hakaba n'abandi bavuga bati turabikora no musi twahomvye mugabo kumbure hirya yejo tuzokunguka mugabo re kugira rero wunguke mu giteramo si misi yose ngiriye kuco kibazo cyanyu ni nkuko nko mu biteramo nka 10 ushobora gusanga nk'ivyungutse ari nka 3. Gereranyije n'imyaka yahera sinzi yo myaka ni yahe ko turafise ibice novuga ni 4. Hari ibice vya mbere byo kuri Bangabo Leonce bacanje wa Miss ba Africa Nova ubwo n'urunganwe rwa mbere ubwo rero ntihasubirizwa abakoze umuziki mu buzima bugoye mu buryo bugoye aho bagira umuziki wikibiraho ni naho mbere kera bobo kenshi wasanga umunyamuziki ari n'umucuraranzi ugasanga arazi kwiyandikira mugabo arashono kwitondekera ku manota ururimbo gwiye no kuruvuza akaba yoruvuza nivyo tubona rero wasanga atazi gitari yabazi piano gucyo ndiko byo naona kube nagwiriye ubwo n'urungano rwa mbere ubwo rero nibaza ko tuza kurugeranya n'ibyakurike kuko urumva n'uburyo bakuze si cyo kimwe n'ubumwe. Hari urundi rungano rero urungano rwaje mu nyuma gatoyi rufatiye ku rungano rwa Cedric Bangi aho ni myaka ya 90 ba Christophe Matata aho bari bamaze n'urundi runganwe ba Christophe Matata ba Cedric Bangi n'urunganwe rwa Bahaga abo n'urundi runganwe rwaje nagunye rwakuze umuziki neza na mu buzima mu buryo budasa nk'ubworoshe hagacaze n'urundi runganwe rwaje rurimo ba Kidumu burya na Fizo na ba Fizo na ba Loliro bari kurungano novuga ni rumwe ugiye kuraba ico gihe niyo bana basa nk'abamenyekanye cyane mico gihe kugo rungano rwa novuga ni nk'wa gatatu. Hakaba rero rundi rungano rwaje mbere mpamvu nsanga ari zine guhereye kuri ba Satbi ba Yoya ba Emeruisan ba Mukombozi aba ba Halijo Indimu ba Frank Generation 80 za Big Bo ba Board Boys ba Fabrice Birori ba Kari Gangster aribo ba Double J bahindutse harimo Double J n'uwitwa Chris Biz abo bose ubwo n'ubundi nungano harimo abandi bitwa ba Wizi n'abandi ubwo n'ubwo rungano rwarabayeho nago hakaba rero rundi runganwe ubu novuga nurunganwe rwa gatanu rubonekamwo ba Dramati rubonekamwo ba D1 rubonekamwo ba Wise la Besto rubonekamwo ba Mona Warda rubonekamwo bande n'abandi ba Kiriku n'abandi rero uti mbega mu vyukuri ndabana gute ico mbona ko byose riterambere bigenda rikurikirana n'iterambere y'ukoresha imbuga ngukana bumenyi kuko abo bambere bakoze umuziki wacishwa ku radio gusa kandi imwe rudende radio nkuru y'igihugu aho rero ibyacako byatezwe ko ari ibintu byarimbuwe neza byizwe neza babona katagatosi karimo mu nyuma iyindi myaka yagira kurikira byage birazuko mugabo haragiye kuza rero guhera nko kuri rya rungano gatoyi go ba Fizo ba Loliro na ba Kidumu haratangura kuboneka rero ko haje umuziki haje mu nabishasha mbere haje mu hip hop mu digital isanzwe imenyerewe ama rap
gutyo mbere amarape bene kuyakora rero bakavuga bati ni mudiho gusotorana, ni mudiho kwiyemera, ni kwivuga amazina nk'ujya mu Kirundi bivuga amazina ukwerekana ko ari wowe ukaze. Ivyo rero iyo uriko yivuga wishira hejuru hari igihe abarundi bavuga ati nakari kariyemera, ugasanga mbere haraciyemo n'amajamba mwamwe batashobora gukontorora, ugaca umengo byabaye nko ayababaza ugutwi, ababaza imigenzo y'Ikirundi, cyabaye nk'igitutsi. Hambavu y'ivyo birabandanya turashizire kuno muziki wa harijo na ba satbi na bayo n'abandi ko ndavuga nawo nyene bagumye ari umuziki uguma umengo urafise ahantu umaniye, uguma ufise ibintu ukingira. Mugabo ntibaciye batakara, abo baciye bahura n'ubwo ruri rungano ariko ndavuga haciye haza umuziki rero umengo nuwo kwiryohera, utagitanga ubutumwa bukaze, aho umengo kwandika ugufata umwanya wo kwandika neza bitabaye ribaye itegeko kibe icagezwe ngenderwako, ukamengo ni kwiyorohereza gusa. Ari naho haca hinjamo mbere naho muziki nahisi igeze guza gukoresha za mbuga ngurukanabumenyi, aho usanga harimo n'amajambo menshi ababaza mu gutwi, ababaza mico n'imigenzo, utokoroherwa kuvuga no kumviriza uri kumwe n'abavyeyi, uri kumwe n'abantu wubaha. Ugasanga ni wa muziki twise muziki commerciale. Muziki commerciale rero ucusanga hanini ari umuziki kanini uguma ugaruka uzunguruka ku bihimba girondoka, niko nona bivuga. Ugasanga utaririmbye ivyo ni nkuko n'ababanyi haba mu karere canke za Nigeria canke za Amerika ho byose biri. Ugasanga rero ni umuziki abantu baca bagenda basukoka mu badakunda, ugasanga rya jambo ngo abo n'abasani biriko biratuma umengo hariho umugwi w'abantu bumva ko ari abazigamyi bakaranga n'imico, bacavuga ati abo babasani ni batagira indero, nabo basani batagifise umurongo, batazi bava niyo baja. Umuziki uragenda bava. Mugabo rero hakaba n'abandi bagumye bakora umuziki nyakaranga. Turaca tuvuga rero ya migwi ndangakaranga nka za lakozwazo, hariho za higa, hariho za yaga mahoro, hariho umudeyo, hariho umuhanga, hariho n'iyindi migwi itandukanye. Ubu mvuba hari imigwi yarutse nka amagaba, bene ntare, marabarungu n'abandi. Gutyo ruge kuraba umuziki wagiye urakura hamwe, ugasanga wamanutse ahandi, ugasanga uruhande rwaduze naho rwamanutse, ugasanga ibi birashimwa, ibi nabwo biranegurwa. Mugabo icyabonetse gusa nuko umuziki wagiye uja nk'amahera, wagiye uja nk'amahera, kuko urabaraba nk'ubu hariho abantu bakubwira bati je ndabayeho kubera umuziki, nta kandi kazi mfise, ni umuziki wanje, niba ndari umuziki ndandaza ku ma platforms urantunze, niba ndi biteramo ndonka uwo miliyoni imwe cyangwa amajana ngaho, ugasanga ndashoboye kuriha inzu, ndashoboye kugura agapantaro keza, karato keza, nditaza imanza, ndagize ubundi buzima, ndagize ubuzima nk'ubwo abandi barundi bafise. Gusa nuko kakajambo bavuga ngo n'abasani bicaciye bikurikira iyo ngendo y'iterambere, aho hari hatarashikirwa, aho mbere nk'inzego zitashoboka za leta takwizera naka n'umusani ntibashoboye kuba babona ko nawe hari ikintu woterera, naho mu gutenda mu vyiyumviro, mu gutunganya neza, gushaka ku murongo kibano societe. Mugabo ntibabone neza ko hari cyo woronka, ari nk'ideni mu ibanki canke akandi karusho wogahagwa kubera umuririmvyi. Ivyo navyo nibaza ko vy'amadeni byo biva nuko mbega nawe witunganije gute, mbega izo banki urazitumberamwo, hari duke mutugira uronka urabitsa, urabikura, bigenda gute. Rero muri make je novuga ko umuziki warateye imbere, warateye intambwe, igitigiri cariyongere c'abaririmbyi, n'indirimbo zariyongereye, mu kwandika kwariyongereye, naho kumbure akanovera koba kariyongereye. Mugabo kandi naho usanga hari kagiye karagabanuka bukebuke. Urungano rushasha novuga ahubwo muri rusangi, aba baririmbyi muri rusangi bose, kuko ari bari bashasha ari n'abakera, bose hari ibintu bakeneye. Barakeneye kumenya icyo barimwo, bariko bakora iki, bagikore gute, bagikore nabande, bagikore bigenze gute, babikorere hehe, bafashije itangije nabande. Kuko aho ubu bigeze biragoye ko umuntu umwe yifasha
kano kazi musange niwe yirondera studio, usange niwe ariyondera ama concert, usange niwe azokwitegurira azoja muri video, usange niwe azokwiyumvira byose bikwegana. Igice gikenerwa kandi rero kiruta byose ni indero, ni mbega nshaka gushika kuki. Muri make nkaca ndabishira muri make mvuga nti harakenewe discipline kumenya no gutunganya neza ibikorwa byawe n'umwanya wawe. Ko mvuze discipline byose biba birimwo, kuko discipline umenye uti uno munsi ndaja muri studio aya masaha naha ugucya, hanyuma ndaca mu rubanza rwa banaka rwa anniversaire canke ndaca ku kigandaro kunuku gutyo. Hama discipline kabinyo uti mbega aha ngomba kuhaca, mbega ninambara gute, ndahurira nabande, bigenda gute. Ugomba kuja muri gusaba ijamba hana handi ukamenya uti mbega ngenda nambaye gute, mbega nitwara gute, mbega nkoresha imvugo iyahe. Byose bivuze muri make rero kurungano rwa kera no gubu bose ikintu bahuriramwo, umwe wese niyige gutunganya. Akavuze Perezida Sipiriano, discipline muri byose na hose mu gihugu ugomba kugira ushitse. Ubugenzi hagati y'umumenyeshamakuru n'umuririmvyi, uzi ico urico, ufise akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru, ntacyo byokwica. Kuko n'umwuga uravuga yuko mu gihe umuntu inkuru ubona ko wohava uhengama kubera ko uwo ugomba kuyikorera mufitanye imigenderanire, ivyo umwuga uratwemera ko utoyikora. Haba mu ibi by'ibiganiro by'ikibiraho canke ibiganiro bitegurwa canke mbere n'amakuru. Bisigura ko rero kuba uri umugenzi wa naka, kuba muhurira muri ibi nibyo kubuza ko ugumana ya mategeko n'ihangiro ry'umwuga wo kumenyesha amakuru. Ukavuga uti jewe ngumye hagati na hagati. Turafise uburorero bwinshi bw'abantu mbere banerekanye ubushingantahe n'ubugabo mu mwuga, mbere bariko barakorana mu mwuga n'abashebuja babo. Bashebuja bakaba bashaka kubatwara ukunuku, mugabo akavuga ati oya, umwuga nukumeze, reka turawukora uko. Rero kugira ubugenzi n'abaririmbyi, kugira ubugenzi n'abamenyeshamakuru, abaririmbyi n'abamenyeshamakuru, kubwanje si bibi, ntibyobura. Mugabo rero umwe wese namenye ati mbega ubugenzi n'ubugenzi bufatiye hageze akazi, nzokora inkuru uko biri. Je nama nabwiye abantu, je twasha guhurira ahantu ku isupu cyangwa tugahurira ahantu nyene turiko turasangira, mugabo ugeze kuri mikro ntituzinanye mba ndakubaza ko jewe mba nahindutse ijisho rya wa wundi adahari, nca nishira muri we, hama nkakina mu kibanza ciwe bya bindi akeneye kumenya kavyo nshaka kugusokoroza kugira ubashikane umenyekanisha. Gutyo rero byose bivana n'ingene wewe umuririmvyi utahura neza ibanga ryawe, nawe umenyesha amakuru utahura neza ibanga ryawe. Kutagaragara mu biteramo byabo baririmbyi n'abandi kumbure batavuze ko nibaza ko batabura gusa, bivana n'imigenderanire abaririmbyi bafitaniye n'ababa bategura ibiteramo kenshi. Mbega n'imigenderanire imeze gute? Mbega na cagihe citegura cyo giteramo kigomba kubera he? Kuko mbere yo gutegura igiteramo, mbere yo gutegura abantu bakizamwo, uratangura kwiga mbega abantu bafise ibikorwa byotuma hari abantu babakurikira baje kubiraba ujya munsi. Ivyo rero nivyo bikunda kwisungwa, nayo ubundi usanga bose bafise ibikorwa byiza, ugasanga biratomoye, ugacubona mugabo hari nk'abantu bagomba bagaruka kenshi baboneka mu biteramo kandi mu kibanza nka kimwe, mu gisagara nka kimwe. Ivyo rero usanga rimwe bivana n'ibiyago bagiranira nabo bategura ibiteramo. Ikindi nacyo hari n'igihe biva no kunanirana kuko gutegura ibiteramo n'urudandazwa. Wewe niba wateguye yuko uzokoresha miliyoni 5 kwa baririmbyi batatu, hambwa usanga umuririmbyi umwe bagusavye 5, uravuga uti okay, uyureka ndamwihoze mbananye naba. Bivana n'imigenderanire n'ibiyago, nayo ubundi nibaza ko atakarenganyo kabamwo mu torwa y'uyu canke uriya mu kugira aboneke mu giteramo. Tuhere nko kico cyo kuvuga ngo hari ndimo zihagarikwa ukunuku, nta rugo rutagira amategeko,
nta rugo rutagira amategeko ahoho baca gwitaha. Rero ugiye kuraba nka kwena bitangwe ndabivuga, hari indirimbo zimwe zibusanga zimwe amajambo ababazwa mu gutwi canke zimwe amasanamu ababaza amaso, ababaza umutima. Nico gituma rero nk'ubuheruka ikigo kijeje gucungera Umumenyeshamakuru sense cyavuze kiti hari izi ndirimbo turavye tukihizwa neza, hari izibabazwa mu gutwi amajambo ataryoheye kumva, harimo n'izindi zimwo amasanamu amenga ntasa neza kandi adasa neza. Kubw'ivyo rero zihaga si ibyo gusa, no ngaha si mu Burundi gusa, no hanze no mu bindi bihugu biraba. Mugabo gusa usibye ko hari ahandi bafise izindi nteguro yuko baca bagira imyanya y'indirimbo zinize zivuga, ugaca usanga bavuga bati nk'izi ndirimbo zirashobora kuvuga inyuma ya saa sita z'ijoro, abana basinziriye n'abandi bantu basinziriye gushika isaha 8-9 z'ubuca. Abandi bavuga ati izi ndirimbo zizokonye ku mateleviziyo aya masaha ya saa sita z'ijoro kubandanya. Ni nkuko hari n'amafilme aterekanwa amasaha nka yose kubivanye n'ibihugu, bivanye n'indinganizo y'abana bandi. Kubw'ivyo rero nk'ico cyo guhagarika ibizini bindi, ivyo ni ibintu bitohara, ni ibintu biba bikenewe. Ati kutagishwa inama naho hari igihe ukumbure bitanaba binakenewe, kumbure niyo nama naho tuhavuza gusigura ngo iri ngisanamu iteye iteye isoni nayishizemo kugira ngo bigende ukunuko, mugabo wo yibona ntaza gutahura cyo kimwe nawe wabishizemo. Ivyo hambavu y'ibyo iryo jambo wakoresheje ribabaza mu gutwi, ribabaza imico n'imigenzo, ntawuza uko ugitahura siko nundi aza kuritahura. Kandi noneho hari ukundi ushobora gukora muziki mwiza, muziki yo ni muziki yose ni mwiza, mugabo udase mwayo majambo gusa nuko ariho isi igeze. Nabivuze ko ari isi igeze ahantu ku bihimba vyirondoka, umengo udakoze ku gihimba cirondoka, umengo nta kintu uravuga. Rero ivyo kugisha inama nibaza ko binanagoye. Hambavu y'ibyo rero uti kubindi naho kutagisha inama ku bindi bisata, kuvuga ati hafashwe ingingo iyi niyi ku masaha y'ibiteramo tuvuge, ivyo navyo biherutse kuvugwa mu minsi yahera, aho uvuga ati igiteramo kanaka abanyamuziki mushikana isaha 4, aba DJ mushikane isaha 4 gutyo kugira gutyo. Ivyo byose rero biravana, hari iminyanyo zokogwa. Urabona ko usho gusanga hariho hari gusa nuko bici usanga mengo byakozwe novuga mu kajagari, aha ugasanga birakurikizwa mugabo hagiye ugasanga ntibikurikizwa, aha birakurikizwa hani bikurikizwa. Ivyo nico bica bibi. Nayo ubundi hari n'ubundi buhinga niba ari kukinga agiye amajwi yonone umutekano w'abandi, ico bita tapage nocturne mu kinyamazuru. Abaca biga uburyo ingene abo bakoresha mu gisata cy'umuziki bahinyanyura, batunganya ibintu neza ku buryo ababanyi nabo bumva borohewe. Niba ari bya bindi buhinga bagura bya insonorisation bakoresha bakabishiraho, mugabo ubuze mu bandanye. Kuko ugiye kuraba ajya amasaha ya saa 4 niho abantu baba kiva ku buzi, usanga n'uvuye ku buzi mu kanya gaheze yasikitanye icupa rimwe canke 2. Yego ni vyiza, mugabo hari n'abandi bataba bakoze, hari abandi kumbure aba batunze ariho bakaba bagitonda ku buzi. Abo bose ni kuraba bigiye nkaho none uvuga na cyane cyane ko ho kwiga ingene inyungu rusangi arizo zoja hamwe zoshigwa imbere, gusumbako usanga hariho ingingo yafashwe umenga aba naba babonetse kumwe barakinyicwe.